abasirikare bakorana gute n'ikijandarume mu gihe c'ugwimo bwo mu 1972 ubwo nta kwinubana bagira. Inyishu kuri ivyo bibazo hamwe n'ibindi bitari bike tuzihabwa na Pierre Claver Ndayicariye, umukuru w'umugwi CVR, umugwi wo gutohoza kuri no kunywanisha abarundi. Ibi rero bikaba biri mu kiganiro yagiranye n'abasirikare bakuru. Reka tumwumvirize. Wabajije ibintu vyerekeye vya etni ubifatanya na clan, uvuga uti arakurwa yare numva ko nayo twabivuze. Hanyuma baja mu marore arakur benshi baba identifié novuga choisi surtout par rapport au clan. Nije bituma arakur hari abatutsi hari imijya amaklan y'abahutu. Abari batonye mu bahutu ibwami bari bande. Abahanza barimwo, abajiji barimwo. Murabyumvise? Abanyamabanga bakevyi murabibona byose. À la cour du roi, il y avait pratiquement tout le monde représenté, avec des rôles différents mais précis. Wachibaza General Sibomana cerekeye gendarmerie armée barakoranye uti le rôle des uns des autres. Mbega gukura naka quel est le rôle? Aha rero njyanda gusabe mo general ndakwishura nti naho no gwinyisha tomoye. Turiko turatora ingene ikijandarume wasanga ibikorwa bimwe bagikoranye n'igisoda, ugasanga umwe yitwa Serukwavu, uri ugasanga yitwa Micyombero, mugabo bitanguye kuja mu bayira abiri ugasanga baravya à gauche undi aravya à droite kubera bipfuye. Muri uko gupfa hari uri à gauche kubera yacenze uraba à droite. Muri uko gupfa mbe muribuka bataka le palais royal kuri Mwambutsa abayize histoire. Umwami yarondeye inde Serukwavu arabura, arondera Micyombero arabura. Mwari muzi ko waje kwenterevena kuri palais yari umuzungu yitwa ngo Verwayen. Muzoje muri Kabururi musome abatwaye ikambi harimo umuzungu hejuru. Ijya tableau y'abatwaye murababona bose, muze murafotora c'est l'histoire de l'institution yitwa l'armée. Harimo umuzungu niwe yenterevenye. Micyombero yagarutse bimaze kumera neza, Verwayen ya intervenye n'abajandarume fidèle au roi Mwambutsa. Histoire yacu irimo beaucoup de choses cachées. Wachibaza ati on a destitué le roi, quels sont les responsables? Général Sibomana, quels sont les responsables? Turakirembeje kizosohoka ubwa mbere mu Kigobe uyu mwaka. Turakirembeje. Hanyuma monument de soldat inconnu wavuze uti yaje gute, ariko ngira mvuge kuri monument de soldat inconnu. Iyo wavuze soldat inconnu bashaka ndaboro kwibutsa ni umusoda tazwi. Tuwibutse ko 72 le 29 havuga yuko mu gihugu cyose hategekanijwe amasoirée dansante. 72 ku mugoroba Capitaine Kinyomvyi Dodolin Rock yavuye kuri palais ihogiye kuraba lotere yaho Swaribera. Amakuru dufisa tubwira yuko yapfiriye entre ahari soldat inconnu na imbe na camp yitwa Muha. Entre le pont Muha na camp Muha. Abakuze bari ngaha muri salle yanda yuze que entre le pont Muha et kwirembo ya Muha hari antenne y'iradio ya basse fréquence iri gardée par l'armée. Camundonderera mwege muri abasoda ingene umurobere yo kwicira Capitaine Dodolin Rock muri yo trajet akazimira nibatore naho yazimiriye. Ubona hari Kamuha, munsi hari iki ka base, hirya hari iki ka para, hirya hari iki blende. Sabwe harimo n'ibya messe des sous-officiers babikiriho. Twebwe rero messe des officiers, des sous-officiers.
Iyo ari des officiers gihe turiho turondera gutyo nk'abaprofane b'abasivile mugabo murondere pont hanyuma antenne basse fréquence radio kubera je nakoze ku radio nasanze hakuru umunyarwanda yitwa Craveri murondere hanyuma capitaine officier na enquête ntagiye kivuga enquête fini rien nivyo bibazo tugendana turi muri enquête zacu kandi ibibazo bihambaye jewe kubera nabaye mu radio nkakora muri diplomasi nkakora muri ibindi mwonda vy'amatora namandabe ngene mukibi tubesha nkababara cane mukibi turabesha kuburyo sacrifice mama papa le frère la sœur bakagenda we kugira ubeho le mensonge d'État witegure Aloyize wishura ko kantu imbere yuko mpeza Morgenda ndumwe turakirembeje iyo uzosoma n'ivyo zo kumva mu Barundi azobwira yuko yishwe n'umunyarwanda akora muri ambassade des États-Unis umengo yazize yuko hari vya bloc de l'Est Est Ouest Est abashinwa yemeye abashinwa yuko bazi Burundi ico uracumvise tugeze ku ntambwe ishimishije kuko mu mezi abiri aheze twarashitse ni Kanyinya ku mutumba n'abandi yese biwe twarabaronse tugeze ku ntambwe ishimishije ko turafise umujandarume yari numero 2 mu ikambi yo mu Kirundo yahunze yari numero 1 aracariho turamufise mu ma audition video yari umugenzi we pamfe tugeze ku ntambwe ishimishije kuko hajya barasa ntuzenyange na dumwe yari kumwe n'umuntu yitwa Muhakwanke yari ministre des finances bagaturuka mu Ingozi tugeze ku ntambwe ishimishije kuko mu Mwembe hajya kuri hôpital President Rwagasore harimo uwundi ari chargé de l'achever au cas où wa mbere yanse kwa mwica tugeze ku ntambwe ishimishije kuko la veille la soirée la matinée hariho amazina y'abagira surveillance yaho umugora gwariye barindiriye ko aza kumuramusa ku mugoroba mu majambo make enquête ziri avance kandi ivyo byose bikora mu Barundi mwebwe iga Barundi barakeneye gupfa bavuze bararemerewe tugeze ku ntambwe ishimishije kuko tugeze kuri rezo itwereka nicyo twokwita le commanditaire il y a ce qu'on appelle en sciences politiques les gestionnaires héréditaires d'un système. On va dire en général. Les gestionnaires héréditaires d'un système. Tushaka kuvuga kuri niyo ivyo. Ubwo wewe woza kwerekana ivyo mwene wanyu yakoze na mwishwawe na kuzine navyo werekana ni haramu. Navyo werekana ntagishobora aha rero twatebe mugabo iyo twinjira mu kuri kare iyo ducibanza kare tugahagarika stop aya mabi yose baciyemo 88 93 91 ega turiko turakora kuri 91 mbere 91 bika byabaye gaha atake bita mu kipari peutu Bujumbura atake 91 88 muracavyibuka twaragiye Busoni kwibarabara hitwa ngo iki hamwe kwibarabara mu Busoni oya hari hano giye kuri aeroport kuri douane twatoye umuntu yitwa aviateur twatoye fosse commune mu nzu y'umuntu yitwa aviateur Busoni twatoye ikinogo mu nzu muri parcelle y'umuntu yitwa aviateur kwibarabara ari akazone ka kera bacha tubwira yuko baraba Hutu bavuye mu Rwanda muri abahutu baravuye mu Rwanda 73 bari babaye réfugiés en 72 baza gupima akantu mu Kirundo ibusoni yabivuze muri filme bari bategerewe ni gisoda ca leta bose barasigaye barapfuye mugabo arasubiye inyuma ndabatera inkuru ikomeye
uwo yasubiye inyuma atwara section ariko muvyita korone ariko avyita uwo yasubiye inyuma w'umurundi yaratinze arataha araba ministre de l'intérieur muri gouvernement ziheruka imbere y'uko ministre yarabaye gouverneur de province quelque part mwamutoye yarabaye bamwita colonel Caterpillar namwe ko mukurikira actualité donc i Burundi hari ibintu vyanyegejwe umuntu yateye en 73 gushika bamurekipera akaza kababura amatari mu cankuzo akaza kuba ministre de l'intérieur n'amatora ya 93 yabaye ari ministre de l'intérieur kugira nababerekere umva ntahejeje